jewe novuga yuko je sishobora kuja ahantu nicare ngo ngomba nkora indirimbo oya jewe hari igihe mba nibere mu kazi kanje ka buri munsi nkumva revelation nkumva biriko biraza hanyuma bimanutse nkabishira muri melody nkabirikodinga kugira ngo melody ntintakarane hanyuma nkavyitondera nkabikora ariko jewe sinigera nje ahantu ngo ngomba ngo sofu ari mu gihe nk'ibintu runaka hari bavuga ati tugomba gukora indirimbo ijanye n'ikintu kiniki urumva aho abantu nibo bagohereza teme ati tugomba gukora kuri iki aho ni ushobora gufata umwanya wo kwicara ukiyumvira kuri iki kintu ati aha nokora gute nawe wundi je keshi nkora uko ndabihawe uranyugwa oya sindanyugwa kandi nta nivyo nzopfa ntahuye sawa reka ngerageze ndazi reka ndakubaza imishengero ryanyu ni bamwe basi bagira ivyumba vy'amasengesho canke kuvuga ngo gusengera ku karago twibyumba by'amasengesho birabaho nivyo vyo gusengera karago biriho je mpora nibaza iyo ntaza kumumenya uwo Yesu wanje je mpora nibaza iyo ataza kuncungura kandi ngo ambambigwe Hello la famille nizere ko mumeze neza cyane ivaye naho muherereye ku ruhande rwanje meze neza cyane ndashima cameraman ndibaza meze neza imbere ya kamera ndibaza barabubona aratwidondora nawe ngira twizere ko ameze neza ko yarinze ashika ngaho muri iki kibanza turizera neza ko ameze neza turakwakiriye abashimiye kanya mu mpaye bira byose mbanje gushimira iyi Wagos TV yemeye yuko dukwana muri kino kiganiro so amazina yitwa Irumva Herve Imana ibahezagire Herve usanzwe ukora ibiki so jewe sanzwe ndi muhimbaje himbaza Imana yes usengera mu isengero irihe canke dufate kuvuga ko uri muhimbaje mu worship ndiko bivuga yes ufise ko hari urimwe canke uririmba ku giti cawe je ndaririmba ku giti canje kandi no muri eglise ndaririmba muri chorale uraririmba ku giti cawe yes usanzwe uririmba indirimbo za gospel of course muri umwanya Herve usanzwe ufise YouTube ushirako ibikorwa vyawe canke bimeze gute yes irahari YouTube yanjiriho yitwa gute ni Irumva Herve naka kanya hariko indirimbo izahe canke zingana gute muri aka kanya navuga yuko hariko indirimbo imwe uretse tundi tuntu duto nyene turiko ariko bundi muri maka hariko indirimbo imwe yes ni gute wiyumviriye gutangura kuvuga abenshi baririmba mu makorale bakaririmba mu isengero kuvuga ko woza urashira ibikorwa vyawe kuri YouTube wavyumviriye gute nasanze yuko kubera ko hari abantu bakoze mu gihe ca kera ba Muhando ba Theogene n'abandi barakoze ariko ibikorwa byabo ntibyashoboye gushika kure cyane kubera ko cyari igihe ca CD mugabo uyu munsi indirimbo imaze kuja kuri rezo social ikaja kuri YouTube Facebook cyangwa ku zindi mbuga irashika kure cyane gatembera au niveau mondial yes nico cyatumye uvyumvira nta cakugoye kuvuga tugira ushire indirimbo yawe kuri YouTube kuko birasaba uburyo sinzi ko hariko audio canke hariko video hariko video ivyangoye ivyo ntivyobura kubera ko icambere coco mbonera nakagiye kubwira abantu bariko badukurikirana igikorwa cyose kizima kizogeza kure kirakugora yes nibiki vyakugoye ikintu cyangoye uburyo bw'amafaranga sometime burakunda kugorana kwanza pana ngo rimwe na rimwe ahubwo keshi buragorana kandi ikindi naco nko muri studio abaririmbyi asanzwe babizi agiye muhana amagahunda n'umuproducteur mugahurira n'uwundi gasanga imyanya je byarangoye cyane ku buryo kubera ko je na iyo ndirimbo iherutse kuja ko vuba maze ko iminsi ibiri yagiye ko hirya yejo yakozwe mu gihe umuyaga nk'ubutari uratworohereza rero byaramvunye gose Jide yes bariko barabitunganya ubu nizere ko ibintu bimeze neza kubera ko keshi naragenda dutse muri studio kugira ngo dukore naje na musicien ariko umuyaga nk'ubu gacucika
rindira umuyaga nkuba kugaruka wapi, yindi gahunda wapi, ugize ngo uraje ukaza mwijoro mu masaha indwi nk'amasaha 2 cyangwa iminota muri ugaca ugenda, so vyaragoranye cyane rero muri make. Ni igiki cagutera intege kuvuga ati kuko urumva ko hari ibigeragezo byinshi mu gihe wari kuriyumvira gushirako iyo ndirimbo ya kuri YouTube cyangwa kuyisohora, ni igiki caguhaye inkomezi zo kubandanya? Yes, ikintu cankomeje icambere coco iyatanguje igikorwa muri twebwe niyo igishigikira. Sindi buvuge ngo nizo gisozera kubera ko kuvuga ubutumwa bizohera, ibindi byose bizohera, ariko guhimbaza Imana bizohoraho. Rero iyatanguje igikorwa muri twebwe si izo gisozera ko ni kizohoraho, ahubwo nizo gikomeza. Rero ikintu cakomeje kuma imbaraga nuko ubwa mbere natahuye ko ari talent yanje, menya ko ari cyo gikorwa canje mu bwami bw'Imana. Hanyuma cankora ntitaye kubiriko biranca intege no kubiriko birananiza. Mana niyo yaguteye intege twovuga. Indirimbo yawe ni korabo canke wayiririmbye wenyene? Indirimbo yanje ni korabo fitanye n'umugenzi wanje. Irakoze Olave niwo twayikoranye. Kubera iki wiyumviriye kuyikorana n'uwundi utayikoranye wenyene? Ubundi ni umugenzi wanje cyane, ibikorwa vyo byishi nagiye ngaragaramwo, abantu baramukurikirana. Irakoze Olave ni kuvuga n'umuntu wa hafi wanje cyane, iyo mvuze dukora igikorwa anyumva vuba. Indirimbo nkemu yarayimpaye, hanyuma ndayitegura ndayishira ku rutonde, ariko ndavuga ati ijwi rya Olave rigiye mwahantu byogenda neza gusumba. Yes, hanyuma ndabwira ngo ahantu je nakoze kugeza genda nawe urabe ibintu bishobora gukwira aha hantu. Yes. Bani indirimbo mu kuyishira kuri YouTube, feedback yari meze gute canke abantu bayakiriye gute? Indirimbo abantu bayakiriye neza, ikamba niho nakaje ko kubashimira. Abantu mwadusupportinze mwarakoze, mugenda kudusabona n'ibindi vye nivyo. Indirimbo muri make bayakiriye neza, no nkomeza kwakira ama message abantu banyandikira ati igikorwa ni ciza cyane, ati courage. Yes. Ni bihe muri tournage ya video kuvuga kuko mwateye mugira tournage ya video, sinzi ko mwanje gushira audio kuri YouTube? Oya, mwagize video. Yes. Nta kintu cabagoye muri ko muragira tournage ya video? Vyaratugoye kumvo. Icambira ikirere cyari kibi. Kirere cyari kibi, hari bipfungu byinshi. Ikibanza nakoreyemwo uwo nari nagisavye, twari twavuganye bye nava duhana umwanya ugakomeza kutujana, ariko ikirere naco kitarapfunguka. Uko vyagenze. Ni mu ndirimbo yawe nubuhe butumwa uba uriko uratanga? Mu ndirimbo yanje mu ndirimbo zanje ubutumwa mba ndiko ndatanga no kugira ngo abantu barushizeho gutahura Kristo cyane gusumba uko bamuzi. No kuvuga bari basanzwe bamuzi amutahure cyane ku rundi rwego, abatari bamuzi nabo babonereho nakaje ko kumumenya. Yes. Ni mu kwandika indirimbo wiyumvira ku basi inspiration ikura he kuvuga ati ngira nandike kubijanye nibi? Ego turazi indirimbo za gospel akenshi zibazerekeye ivyo nyene vy'ijambo ry'Imana, ariko urashaka kuvuga ati je byerekeye ibi guhanurana kugira ukuntu kuwe ni wayiyandikiye bwa mbere na mbere? Wakuye he cyiyumviro cyo kuyandika? Ijambo nishimikije mu kwandika iyo ndirimbo ni ijambo riri muri Zaburi 23 cyane cyane umurongo waho wa 4. Avuga ngo mbere naho no cyamwaga w'igitutu cy'urupfu sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanje, inyoboze yiwe n'ubuhiri bwiwe nivyo bimuhumuriza. Rero jewe novuga yuko Jesse shobora kuja ahantu nicare ngo ngomba nkora indirimbo. Oya, jewe hari gemba nibere mu kazi kanje ka buri munsi, nkumva revelation, nkumva biriko biraza, hanyuma bimanutse nkabishira muri melody, nkabirikodinga kugira ngo melody ntintakarane, hanyuma nkavyitondera nkabikora. Ariko jewe sinigera nje ahantu ngo ngomba ngo sofu ari mu gihe nk'ibintu runaka hari bavuga ati tugomba gukora indirimbo ijanye n'ikintu kiniki, urumva aho abantu nibo bagohereza teme ati tugomba gukora kuri iki, aho niho ushobora gufata umwanya wo kwicara ukiyumvira kuri kijya kintu ati aha nokora gute, nayo wundi je keshi nkora uko ndabihawe.
kuvyiyumviri uko ndabihawe na mwemu yera usanzwe usengera mu shengero iri sanzwe sengera muri Ebeneza. Beneza Yes, riri he riri mu Kamenge Mirangode ibarabara rya 13 aruhande y'ipave ya Buyengero benshi aho bita ku Musufi. kuba Pentecote je ubwa mbere na mbere maje bisaba ikigogo je n'umuntu apinga cyane ndibaza abaravye ibiganiro biri imbere barabibonye akenshi ikintu maze kubona hari igihe muri ayo masengero nyene ya Pentecote ushaka gusanga mu pasteur arasengesha direndiyo dimanche ugasanga nakandi kazi afise kandi abayeho neza bigenda gute je sitabitahura. Ivyo nibaza ko nabivuga ko cyane ariko umwungere w'ishengero aba yahawe ico gikorwa kandi kugikora ahereye ku wa mbere agasengera abantu akagendera bari mu bitaro abapfunzwe amabere atandukanye imitwaro yabo akayishirako nukuvuga bari karakora mu ibango ryiwe novuga yuko imibereho y'ukungene baca babaho ntavyo no kwinjiramo kubera ko niwe babizi ariko nibaza ko atakosa bakora kubera ko bariko bakora ivyo bategerezwa gukora. Je nshaka ko ntahuza kuko sindabitahura ingene baba bayeho neza kandi atana kimwe bakora birirwa mw'isengero dore ndi ya dimanche. Ubuntu bw'Imana burababeshaho. Oya ivyo rero vy'abapantekoti je ivyo nivyo ntemera ubuntu bw'Imana babeshaho gute. Urumva ubuntu bw'Imana ingene bubeshaho umuntu Imana kuva na kera yakorana n'umuntu nukuvuga ngo si ubuntu ngo bumugwa ko ngo buce buza ngo akira ivyo kurya ngo akira rasiyo ngo akira stock oya ahubwo hari ukuntu Imana iduhuza n'abantu ikaduhuza n'abantu bashobora kutumarira umumaro. Nukuvuga nk'ubu Imana yashobora kuguhuza n'umuntu akurusha ubuzima akurusha imibereho akashobora kugurira imodoka ya déplacement utayizibeye kabwira ngo kubera ko ukorera Imana kwawe akiriye imodoka hanyuma uko ugenda uhura n'abatandukanye ukashobora kubaho muri ubwo buryo ariko niko ndavyibaza jewe fatiye no kuri mwemwe shobora kubona nibaza yuko abo badafise ubuzi basanzwe bakora mu buzima busanzwe nibaza yuko imibereho yabo ariyo kandi ikindi naco ari indi jambo rivuga ngo nitukiganyire kuvyo tuzojya cyo kuvyo tuzokwambara kubera ko inyoni zo mu kirere Imana yazitunze kandi amashurwe yo ku misozi aratotahaye inyoni ntizirima amashurwe yo ku misozi ntabwo ari mu mazi ariko Imana imenya ingene ibeshaho ivyo bintu. Tukiraho nyene ikintu ca aba Pentecote n'abantu bakunda kujija cyane sinzi ko tuvyemeranye barajija ukavuga ngo urumva aba anye ntibasenga neza sinzi ngene basenga nyene murajija cyane ukuntu ico wonye cyo turacemera. So jewe nta birebire ndi bivuga ko kubera ko icyambere cyose ndi mu Pentecote oya none aho usengera baca babita gute twe ni Ebeneza none abasengeraho nabo baca babita gute aba Ebeneza par exemple nko yavuga basati abakatolika abafekabu muri rusange n'abakizwa aba protest aba Pentecote bitandukanye kuki oya nico kimwe kubera ko dusangiye ukwemera ukwizera ni kumwe aba Pentecote n'aba protest sico kimwe nenda kubiye ko Pentecote kucu vyanga kubera ko Pentecote ni abandi bambara ibijipo bikeri sibo oya urumva impamvu ntavyemeye ni kubera ko ishengero ryose rifite izina ni kuvuga ngo iryo ni izina ry'iryo shengero je ntabwo sengera muri iryo shengero rya Pentecote ariko nizera yuko kwemera kwacu no kwabo ari kumwe. Aba Pentecote rero nibajya baba basengera mu ishengero rya Pentecote. Yes ni kuvuga ni abandi bose babara ba protest mwage n'aba protesta mugama ajya amashengero yabo arafise amazina ni nkuko bavuga aba muslima bakavuga abakatolika bakavuga aba Yehova aba Adventiste bakavuga aba Fekabu bakavuga Methodiste bakavuga Batista bakavuga amashengero atandukanye nukuvuga nyimbo usengera muri Fekabu mu Fekabu nyimbo usengera muri Methodiste nyimbo sero ni shengero usengeramo rero ntabwo sengera muri Pentecote sindi mu Pentecote kubera ko sengera muri Pentecote aho bija hose ishengero ryanyu uranyugwa oya sindanyugwa kandi nta nivyo zopfa ntahuye sawa reka ngerageze ndazi oya reka ndakubaza imishengero ryanyu ni bamwe basi bagira ivyumba vy'amasengesho canke kuvuga ngo gusengera ku karago tw'ivyumba vy'amasengesho birabaho nivyo vyo gusengera karago biriho
nagira ivyo ni vya Pentecote. oya ivyo nivyo bakizwa muri rusange sero na organisation y'ishengero yego Cyane bizongora gutahura. oya bitahure biroroshe sisi numva ikibazo aho kiri ikibazo nyamukuru ufite Jewe ikintu ntatahura ni gutandukanya abapantekote n'abaproteste. Abapantekote erega bose ni bajya basengera bonyene mu bapantekote. Abaporoti. Erega bose Abaporoti n'abana baje. abaprotesta nyene ni kuravuga no kuvuga ngo we nagusigurire sinzi ko ntahuye ona nk'ubu hariho ishengero hariho nk'abo bita ababatista ndazo rubumva ati ishe Eglise Baptiste Nabo baba bari mu baki kuko bavuga nk'ubunye nawe no kubashize ko nk'ubunye ati horisha. Baba ari aba chrétien, aba musulman hamwe n'abaproteste. Ne umva aho mwe mu bamuja mu baki. twiwe tuja mu baprotesta Abapantekote baca baja mu baki. bose turaho nyene Abaproteste reka nyene. twese duhuriye mu kwemera turemera Yesu nk'umwana w'Imana turemera ko yapfuye akavuga Ega twese turamwemera n'abakatolika baramwemera. reka n'abakatolika ntabwo turi horo yabo cyane buryo kwemera bisa nk'uko ari nka kumwe uretse ko ari utuntu tumwe na tumwe tudahurizako ariko navuga yuko kandi nyene mbonera nakajya kubabwira uri muri katolika buryo ugendeye ubukizwa bwawe neza amategeko ya katolika ukayagendera neza uko padiri abigusaba ndizera yuko woja mwijuru Urumva tukiraho nyene aho rero nje numva kakaza kugira ko kujisha gaciye kaza uvuze ati uri umukatolika ugakurikiza ivyo wigishwa no kuvuga ko ubu basi utari ndabuze yenda kivuga neza ariko umwe ko mwiyumvira ko mwebwe ari mwe muzoja mwijuru mwenyene oya niko mwiyumvira abakizwe oya suko baca bavuga ngo ijuru ni ry'abantu bose ijuru ni ry'abantu bose umuntu wese yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe akamwakira akirinda icyaha n'igisa naco ntabwo bifatiye kwidini bijya navyo bavuga ngo kubatizwa mu mazi menshi ivyo navyo kubatizwa mu mazi menshi navyo ni byiza kubera ko kandi nk'umukizwa ariko nawe tubatizwa mu mazi menshi uzoja mwijuru biravana wumvise umviriza impamvu mvuze ko bivana ni iki impamvu mvuze ko bivana nk'ubu upfuye utabatijwe ariko waritondeye ivyagezwe byose ukavyitondera neza woja mwijuru ariko nta muntu neza yibiye mu gakiza akakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe atabatizwa kubera ko kubatizwa no kugera ikirenge mu ca Yesu niko ijambo rivuga nyone kubatizwa barabitandukanya ngo ni mu mazi menshi canke mu mazi make hariho abatabatiza mu mazi make hariho abatiza mu mazi menshi numva mbere ngo hari n'abasimba mu muriro cyo nibishasha natararinze reka abenshi barumvise indirimbo yanyu kuri YouTube bakaba bakeneye ko muyiririmba bavyumva live tuwoca uturirimbira gatoyi twavyukumviriza yes nta kibazo kuragorora yes indirimbo yitwa Tagata mana barimbire gatoyi hofre yayo muri Yesu ndatagase muri Yesu ndatagase muri Yesu ndatagase muri Yesu ndatagase gatoyi ko aho waririmbye wewe nawe cyane waririmbye hofre nyene oya hariho nari naririmbye avuga ngo mpora nibaza iyo ntaza kumumenya uwo Yesu wanje mpora nibaza iyo ataza kuncungura kandi ngo ambambikwe mpora nibaza iyo ntaza gutahura iby'ijambo ryiwe mpora nibaza iyo ntaza kumumenya uwo Yesu wanje mpora nibaza iyo ataza kuncungura kandi ngo ambambikwe yes usanzwe uririmba rap nyene je ndirimba amastile yose iyo wiyumviriye niyo ririmba yes nkuko natangwa ndabivuga uko ndabihawe niko ndabikora okay impamvu nagumye mvuga uko sinzi ko abantu baza kuntahura urumva
twebwe tubayeho mu buzima butandukanye ni ukuvuga imana itugendera mu buryo butandukanye Mm. jewe akeshi Mm. nabivuze ubwa mbere utanga ikiganiro jewe numva bimanuka ni ukuvuga ngo simenya biza muri stili yayo iyo bije rero ndabikorerako Mm. kubera ko hariho n'izindi zitari muri iyi stili Okay. Ni ikihe wobwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ndetse n'abariko baradukurikirana? ikintu nababwira reka mvuge gatoyi kuri iyi ndirimbo Mm. iyo turiko turaririmba tuvuga ngo muri Yesu ndatagase sinzi wambwiye ngo none ngo mwebwe ngo ushobora gufata ngo indirimbo ya gospel gute ngo ukayihereza ngo iryo zina Mm. ngo ibintu vyo kujana ngo ibintu vyo gutagata ngo muri eglise ngo batari ivyo Mm. no kuvuga ngo iyo tuvuze gutagata navuze iyo ndirimbo nayanditse nisunze za buri 23 umurongo wa 4 Mm. havuga ngo mbere naho nocamwa gwa gitutu cy'urupfu sinzogira ikibintu nyakuko uri kumwe nanje iyo mvuze ati muri Yesu ndatagase ni ukuvuga iyo maze kumwakira akabuwanye nanje nkabuwiwe muri wo nta stress rimwe mbafise mba numva ndi free mba numva meze neza niyo mpamvu cya ndirimba nkavuga ngo muri Yesu ndatagase hariko nijya kupivuga ngo je mpora nibaza iyo ataza kuncungura uwo Yesu wanje ubu mba ndihe je mpora nibaza iyo ntaza gutahura ijambo giwe je mpora nibaza iyo ataza kumbambirwa ubu mba ndihe nkacangaruka nkavuga ati rero muri Yesu ndatagase kubera ko hari ikintu yakoze. Okay, turagushimiye cyane abashaka kuraba indirimbo yawe wabwira aho boyisanga. Yes, indirimbo yanje yitwa Tagata bagenda bayirondere kuri YouTube ni Irumva Eruve ucuyibona cyusiga ukoze s'abonner ushire ko like na commentaire ni bon. Murakoze cyane abariko baradukurikirana murabe indirimbo yiwe yitwa Tagata kuri Irumva Eruve kuri YouTube. Yes. N'abataragira subscribe bagire subscribe kuri Wagos TV kugira mubandanye muronka ibiganiro bitandukanye mugire na share na comment mutubwira uko mwabonye ikiganiro turabashimiye cyane ariko gatoyi ariho yindi ngomba gushira habona vuba yoyo niyi wanje jenyene sinzi bayitege oya njye batwatari bayitege bayirindire izo bayasohotse tuzobona ama notification ko bazoba bagize subscribe tuzobona ama notification kuri YouTube. Yes, indirimbo muzoyibona kandi nizera ko izobimaze neza cyane turavyize murakoze cyane tuzosubira mu kindi kiganiro let's bye. Yes.